hari igihe tuza twidogera Imana turi hafi yo kugera Elimu. Niryo cyangwa mvisi uyu munsi Abisirayeli bariko bidogera Imana, bariko bidogera, bariko bavuga ngo turapfuye tumerewe, bariko bidogera Imana, ntibari bazi yuko buca bimukira, buca bagera Elimu. Reka kwidogera Imana muri cyo kibazo ufise, reka kwidoga, vuga ijambo ryo kwizera nk'ikirimo. Bavandimwe, ndabaramukije, ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabifuriza kuroranirwa muri byose. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana. Evangeliste Ndashimye Patrick niwe muri kumwe kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Se umwami wacu Yesu Kristo, ngwino uganiriza imitima yacu. Turakeneye kukumva ukundi gushasha. Ijambo ryawe rize rikiza ribohora. Haleluya, girura imitima yacu. Kaze uganiriza umwe wese ariko arumviriza rino jambo ryawe. Hemu wawe mwiza, karibu ganire natwe. Karibu papa, karibu tuganirize. Mwe wese ijambo ryawe rimukize, rimuhore Mana. Tubyizere, tubisenze tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi ndakwifuriza ijambo rivuga ngo uhoraho gutuze Elimu. Uhoraho gutuze Elimu. Turavugana hejuru ya Elimu uyu munsi wa none. Reka dusome igitabo cyo kuvayo igice cya 15 umurongo wa 23. Bashitse Imara ntibashobora kunywa amazi yaho kuko yari umururazi, nicyo cyatumye hitwa Mara. Maze abantu bidodombera Mose bati turanywa iki? Nawe atakambira Uhoraho. Uhoraho amwereka igiti agiterera muri aya mazi, aca hinduka meza. Aho niho Uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje. Amen. Aho niho yabageragereje. Uhoraho hari igihe azagerageza abana b'Isiraheli yakuye mu gihugu cya Egiputa, baruhijwe, bababaye. Haleluya. Isezerano ryo gutaha rirashika. Barafata urugendo, barataha, bava muri Egiputa bagiye Kanani. Imana irabagerageza, iravuga ngo bamaze kwambuka ikiyaga gitukura. Bageze ku kiyaga gitukura, Farawo ari inyuma, ikiyaga kiri imbere, batangira kwidodombera Mose. Mose, watuzanye hano ugira gute? Turakura iki hano? Ngaba abanyegiputa baraje hano. Haleluya. Ngaba baratushikiriye. Utujanye ikiyaga ngiki. Ariko hari ijambo Mose yavuze. Haleluya. Hari ijambo Mose yavuze kuri kino gice cya 15 umurongo wa 13 nibaza. Aravuga n'ijambo ryo kwizera. Reka ndagusabe. Igihe cyose ubonye ikibazo kigushikiriye, gerageza uvuge amajambo yo kwizera. Kwidoga kumusubiramo ntacyo bikumarira. Mose yaravuze ngo abo banyegiputa muri ko murabona, ntabo muzosubira kongera kubona n'irindi rimwe mu buzima bwanyu. Ntabwo bari. Asohora ijambo ryo kwizera. Imana ibibarira Mose, ufite iki? Mfite inkoni. Iyo nkoni nyine yirambike ku kiyaga gitukura. Haleluya. Ikiyaga gitukura kiratandukana. Hariho muri kino gice cya 15 ngo baciye mu kiyaga gitukura ngo baca ku musozi. Haleluya. Ikibazo cyose cyari kimbere yawe, reka ndakubwire, ikibazo cyose cyari imbere yawe kimeze nk'ikiyaga gitukura, gicike mu izina rya Kristo Yesu wambuke. Barambuka ngo bageze hakurya, Miriam araririmba ngo n'abandi bagore baramwakira, bararirimba indirimbo ngo ndaririmbira Uhoraho kuko ari insinzi y'agahebuza. Haleluya. Ngo Farawo n'ingabo ziwe ngo azinyoshe mu nyanja. Haleluya. Ngo bararirimba, baranezerwa, ngo barakomeza urugendo. Uhoraho rero ngo arabagerageza, ngo bageza hano hantu yitwa Mara, ngo babura amazi kunywa. Baratakamba, barayidoga, babwira Mose wadukuye hariya, none ndore tuje kwicwa n'inyota. Baravuga amajambo menshi. Haleluya. Mose
Imana iramubwira Mose, nariko ndabagerageza. Hari igihe tuza twidogera Imana turi hafi yo kugera Elimu. Niryo cyangwa mvisi uyu munsi Abisirayeli bariko bidogera Imana, bariko bidogera, bariko bavuga ngo turapfuye tumerewe, bariko bidogera Imana. Tibari bazi yuko buca bimukira, buca bagera Elimu. Reka kwidogera Imana muri icyo kibazo ufise, reka kwidoga. Vuga ijambo ryo kwizera nk'ikiri Mose yavuze. Abanyegiputa tubona ntituzosubira kubabona ukundi. Imana irakeneye ko uvuge, irakeneye kumva ijambo ryo kwizera muri icyo kibazo ufise. Eski uri mu kibazo uvuga iki? Imvugo yawe mu by'ukuri igaragaza umuntu wizeye cyangwa igaragaza umuntu udafite kwizera. Umurongo wa 45 wavuze ngo nawe atakambira Uhoraho. Uhoraho amwereka igiti agiterera muri ayo mazi. Muri icyo kibazo utakambira Uhoraho, reka kwidoga. Uhoraho azakwereka inyishu. Mose amaze gutakamba, Uhoraho yamweretse igiti, cakiriya giti. Haleluya. Ayo mazi acahinduka meza, agiterera muri ayo mazi. Amwereka igiti agiterera muri ayo mazi, acahinduka meza. Aho niho Uhoraho yabashingiye cyagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje. Oh haleluya. Hari igihe duca mu kibazo, Uhoraho akeneye ngo yumve ijambo ryo kwizera muri cya kibazo dufise. Umurongo wa 27 rero, bashika Elimu. Haleluya. Hari amariba 12 n'ibigazi 70 basagaza aho nyene kuri ayo mazi. Semeni amen. Basagaza kuri ayo mazi. Bageze rero ku mariba 12, baranyoye kuri ayo mazi. Ariko mwibuke neza, bariko bidogera Imana. Reka kwidoga, buca ugera Elimu. Ndakwifuriza rino jambo, nature rino jambo ku buzima bwawe. Imana igutuze Elimu. Elimu ni igisagara gikikijwe n'amariba. Amariba 12 ngo n'ibigazi 70. Basanze amariba 12. Oh haleluya. Imana igutuze Elimu. Ureke kwidogera Imana, buca utaha, buca ugera Elimu. Elimu ni mu gisagara cyawe. Elimu ni ahantu h'amariba. Ureke kwidoga, ureke ubuzima bwo kwidoga, ahubwo usabe papa. Umva, gusubira mu byagezwe, guteka kwa 2, gusubira mu byagezwe igice 8 umurongo wa 7 haravuga ngo uku niko Imana yanyu abajanye mu gihugu cyiza, ni igihugu kirimo imigezi n'amariba n'amasoko. Haleluya. Byatobotse mu myonga no ku misozi. Oh haleluya. Hari igihe twidogera Imana, turiko turaja mu gihugu kirimo amariba n'imigezi ngo yatobotse mu myonga no ku misozi. Reka kwidogera Imana. Elimu niwo mudugudu wawe. Uri hafi yo gushika Elimu. Reka mbabwire kano karorero keza nabonye mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa igice cya 15 umurongo wa 18 haravuga ngo maze agishikiye umugabo wiwe aramwinginga ati saba itongo, asaba se itongo. Akisava ku ndogoba yiwe, Karebu aramubaza ati ugomba iki? Aramwishyura ati ntabara ungabire kuko wandungise mu gihugu cumye pamariba y'amazi. Nuko amuha amariba yo haruguru nayo hepfo. Akisa ntabwo yigeze yidogera papa wiwe. Yaramubwiye papa we, ndakwinginze wandungise mu gihugu cumye. Akisa ariko saba se Karebu aramubwira mpa ku mazi, mpa ku mariba. Karebu aramubwira ngo ndagwaye ku mariba yo haruguru nayo hepfo. Haleluya. Reka kwifuriza amariba yo haruguru nayo hepfo. Reka ndakwifuriza amariba yo mu mpemu no mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'imwemu amariba yawe aguma adodobiza. Mu buryo bw'umubiri amariba yawe agume adodobiza. Ndakwifurije muvandimwe. Haleluya. Imana igutore amariba. Imana igutuze Elimu. Utandukane n'ubuzima bwo kwidoga. Kwidoga si umugabane wacu. Kwidoga ntacyo bitwungura. Kwidoga ntacyo bidufasha. Oya, ahubwo dutakaza icyizere ku Mana, icyizere ku Mana. Dutakaza icyizere. Reka dukomeze kwizera umwami wacu. Reka nsome umurongo umwe nasize mu gitabo cy'imigani igice cya 18 umurongo wa 20 haravuga ngo
inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Haleluya. Inda y'umuntu izihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Umurongo wa 21, urupfu n'ubugingo biri mu mashaga ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo rwamo. Dukomeze kwatura ivyizigiro vyacu. Abisiraheli bidogeye Imana, turapfuye turashize, naho kumbi Imana ariko irabagerageza. Imana yashatse kubaraba, ese ko nabambukije ikiyaga gitukura, reka ndabe. Haleluya. Bidogeye Imana, buca bataha Elimu. Mu gisagara kirimo amariba 12 n'ibigazi 70. Reka ndakwifurije kubaho ubuzima butidoga, ubeho ubuzima busaba Imana, ubwira Imana ikibazo cawe, mu kurindira inyishu yawe. Komeza watura ivyizigiro vyawe, reka kwidoga. Akisa yasabye papa wiwe, haramubwira papa wandungitse mu gihugu cumye, ngo papa we yamuheza amariba yo haruguru nayo hepfo. Yesu agutobore amariba yo haruguru nayo hepfo. Yesu agutuze Elimu. Yesu aguha umugisha. Reka ndagusengere. Mwami Yesu Kristo, dutobore amariba yo haruguru nayo hepfo, amariba yo mu buryo bw'impemu. Haleluya. Turanze gutura mu butayu mu buryo bw'impemu Mana, no mu mubiri udutoborere amariba. Wabwiye Abisiraheli ngo nabatoboreye amariba mu misozi, nabatoboreye mu myonga, nabatoboreye impande zose. Umuntu ariko numviza buno butumwa Mwana, tobora amariba ku buzima bwiwe. Haleluya. Udutuze Elimu, nico gisagara kitubereye. Urakoze. Icubare n'amashimwe ikomeze kubivyawe Mana. Amahoro, umunezero. Haleluya. Amahoro n'umunezero bikomeze kubivyacu mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.